tishero yango pesa antibal yango pesa sokolo tango na mutu sokolo tango na nzoto mayembo male kazate ifo obeta mutu na miso tona monoko tona mapumu nde antibal wana ezalaka te me na mabolongo antibal bango wana ezali eza esika nyonso omoni biloko na bango yango wana. Amahoro y'Imana bane namwe mu bose mudukurikirana muri ahagiye hatandukanye mu nkundi ndabaramutse ndabaye n'ikaze muri kino kiganiro cacu kigenekerezo rya gatanu kwezi n'ukwa gatandatu y'umwaka turimo ndibaza abenshi mwabonye kano karere sentanguye ndabashiriramwo izo ni zimwe mu ngamba z'ubwirinzi za leta y'u Rwanda ziko ziragwa hariya mu misozi miremire ya territoire ya Fizi canke mu bice byose ko bibaberamo imigwano ngaha muri leta iharanira demokrasi ya Kongo. Abandi nabo babitaye kubera ko bamwe bariko baradezera cyangwa bariko barava mu gisirikare kubera ko bamaze kubona neza yuko intambara bariko baragwana ari intambara y'ibinonsense batabona iyiriko iraca. Aha rero abamubona naba babishwe maze wazarinde igatsindira iyo myambaro yabo, abandi nabo naba bayikuye maze bakirukanga bakigira nk'abasivili. Ibyo tubabwire muri kino kiganiro ko ibintu bimeze nuko byifashe muri rusange. Muri kino kiganiro kigufi cyane turaza kubabwira ibijanye n'urubanza gato cyane rwa Christian Ciwewe uwahoze ari chef d'état major w'igihugu ca Kongo. Twaje tubabwira kungene ibintu vyifashe muri rusange. Sivyo gusa turaza kubabwira ibijanye n'ibiriko birabera muri centre Rubaya cyane ibiri gushikira leta y'u Rwanda. Iyo tuvuze yuko Rubaya ari indoto mbi ku gihugu cy'u Rwanda muze muravyumva. Rubaya ni indoto mbi ku gihugu cy'u Rwanda. Twaje tubabwire uburyo ari indoto mbi, ari nayo mpamvu nza kubasigiramo umusesanguzi adasanzwe zo kubabwira ivyo igihugu cy'u Rwanda canke amakuba bariko barabonera hariya muri Rubaya centre. Ndazi neza ko muza kuryoherwa, muza kumva ubutumwa bukwiye atakibazo na kimwe. Niyo mpamvu ndabasaba kuraba kino kiganiro kuva mu ntango kugera mu mpera kugira ngo mushobore kuba mutahura ivyo tuba twavuze mu kiganiro nkaco. Sivyo gusa tuza kuganira ibijanye no mu Minembwe. Na Minembwe naho hari amakuru menshi abari karahavugwa. Twaje tubabwire amakuru y'ibanga mu Minembwe yashoboye kumenyekana, ndetse tubabwire n'ivyo M23 iriko irakorera bene gihugu hariya mu Minembwe kuko vyamaze kuba bija habona muri rusange. Tubabwira n'ibijanye n'ingene leta zunze ubumwe za Amerika yahaye imisi mike cyane turaza kuja ku mayange leta y'u Rwanda kuba yamaze kuva mu gihugu chako. Kazi ni karibu wose dukurikirana mu nkundire ndabaha ikaze muri kino kiganiro cacu. Mekinga shaka wamaze gukora subscribe kuri no rubuga rwacu, runo rubuga rwanyu rwama rubaha amakuru cyane yagezweho mu karere kabisa. Amakuru ari update atandi na hamwe muri ayabona. Jenito Kody the Black, iyi ni Kody Empire. Mo shirako like hamuze muri commentaire ugira icyo uvuze twirenganire tubana neza gatanu kuri gatanu. Kandi murabona neza ko tukira dukwize abantu ibihumbi 11 n'umuryango munini cyane. Abantu ibihumbi 11 ndazi kuri umusitwara tubakwijije hama mu ndwiza tuzokwiza abantu ibihumbi 20 nkuko mutanguye mubibona kuri kano kadresi nabashije muri no video. Mwabonye bimwe mu vyambagwa byasikare ba M23 cyangwa abasikare b'igihugu cy'u Rwanda byari vyandagaye. Ibi byagiye birabonekana mu migwano yagiye iraba aho abenshi bagiye baricwa, abandi nabo bagakura uno mwambaro wa gisirikare bakiruka kuko nka neza yuko bashobora guhitanwa n'izi ntambara batazi iyo ziriko zirava canke iyo ziriko ziraja. Ndibaza mwabonye wazarendo ko yari yamaze kuba ibishira mu ntoki kandi niyo bakwishe umenye yeza yuko bagusiga wambaye ubusa kabisa. Iyo wazarindi kwishe kubera ko zirenyesha amazugunda babazi haye ibi antipare ibintu bikomeye muri make baca bagenda bazibatse. Ntabwo basigira izi muzi zidazare kiretse uwo baba barashe bakamumena nk'umutu cyangwa bakamushwanyaguza kujya kuntu impuzu udashobora kuyitora. Iyi wazarendira yireka mugabo iyo bamurashe bakamurasa ahantu hato muga agapfa cyangwa agafatwa mumenye neze kujya mwambaro ububaye uwo wazarendo. Nico gituma mu mazimisi mugenda murabona wazarendo yambaye iri bien habillé kabisa, yambaye neza ukavuga ati eske wazarendo iyi nimwe twari tuzi yo mu myaka iheze yambara boda boda, uno musi kaba yambaye amantibare. Ni ibintu rero biba bitangaje mutikita guhitanye kiraguhitaniza. Kandi mwibuke yuko Karasa nyigeze kuvuga neza yuko inkunga abazarendo baronka bayihabwa na leta y'u Rwanda kuko iyo bahuriye kuri front line baba bazi ko bigiriye kwitorera minisio. Aya n'amakuru yizewe kandi tubashikiriye. Mu nkundire twinjire makuru yacu nyezina tubanze tubabwira ibijanye n'ikugwa muri Rubaya muri centre Rubaya canke
mugwa mukuru w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ngaha muri Kongo rya M23 canke rya RDF ka butaka bwa Kongo, ndetse n'ibintu byabonetse yuko vyagiye birashavuza abanyamerika kubera ko ngo ntibatahura uburyo Amerika yananiwe gukura u Rwanda mu bisagara yagiye irafata ngaha muri Kongo, navuga za Bukavu ndetse na za Goma n'ibindi bice. Ati abanyamerika na cyane cyane abari muri guverinoma ya Amerika ati ntidutahura na bukebuke icoba catumye Amerika ko yoba yarananiwe gukura igihugu cy'u Rwanda ngaha muri Kongo kiriko kirahohotera abakongomani. Kandi basomere gato hama duce tubandanye n'amakuru yacu, ko amakuru ni menshi, niyo mpamvu ngomba kuyagira mu mato cyane. Wewe wabanye natwe wagize neza, ndagusaba ko abana natubwira ku muntu mpera uza kumvira vyinshi. Leta z'ubumwe za Amerika ziteganya ko ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF zizoba zamaze kuva mu buseruko bwa Congo RDC hagati yo muri Mukakaro mu mwaka wa 2026. Leta z'ubumwe za Amerika zivuga yuko ugukugwa kw'ingabo z'u Rwanda ziri mu buseruko bwa RDC gushobora kuba kwarangiye hagati muri Mukakaro uno mwaka turimo. Ibi vyatangajwe n'umunyamabanga wa leta umunyamabanga wa leta wa Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Marco Rubio yavuze yuko hari ibimenyetso vyiza vyerekana ko amasezerano hagati ya Kinshasa na Kigali ariko arashigwa mu ngiro. Ku ruhande rw'u Rwanda dutanguye kubona hari intambwe zifatwa mu kubahiriza ivyo rwiyemeje mu masezerano, niko Marco Rubio yabwiye komisiyo y'ibibazo vy'uburayi n'amahanga y'inama nshingamateka ya Amerika. Naho yemera ko ayo masezerano atarashigwa mu ngiro yose uko yabaye, umukuru wa diplomasi ya Amerika yavuze yuko Washington yizeye ko mu kwezi kuza ingabo z'u Rwanda zizoba zatanguye canke zamaze gukugwa zose muri RDC. Ariko kandi yashimangiye ko ikibazo cy'umuhari wa M23 kiguma ari intambamyi ikomeye cyane mu kugarukana amahoro n'umutekano mu birama mu buseruko bwa Kongo. Ndibaza ugerageje kumviriza rino jambo Marco Rubio yavuze, c'est vrai ni jambo ryiza ryikana neza yuko canke rizanye humure mu bakongomani yuko ibintu bigiye koroha. Ariko yavuze ati umutwe w'inyeshamba za M23 uracyari intambamyi ngaha mu butaka bwa Kongo. Ni nayo mpamvu uno musi mvuze yuko u Rwanda utazova muri Kongo completement mu gihe M23 izoba vyita ikihari. Nyamba u Rwanda ugomba kuva muri Kongo nuko barandura ico bitwa M23 cyose. Kandi nta nuwamenya none bazovuga ati uyu numu M23 n'umunyarwanda ni hagenda uyu. Murumva neza yuko bikirimwe ibibazo nubwo biruko, ariko reka tuvyizere intambara zo zigiye guhera. Ya muri make kubijanye n'ikugwa ry'abasikari b'u Rwanda mu gihugu ca Kongo nuko bimeze. Ariko rero mu minembwe hari byinshi biriko biravugwa bigiye bitandukanye nyuma yuko tubabwiye imigwano canke isibaniro ry'amahome n'amasasu bimaze imisi ko rirahabera. Mu nkundi ndababwire imwe mu minembwe ibiko biraharanga muri no misi. Nkuko musanzwe muzi yuko twigwaneho na M23 na leta Tabara muri minembwe bikingiriza abasivile bakabagira agakingirizo kugira ngo ibitero ntibibamare. Ubu bariko baratoteza abanyamulenge baba muri minembwe. Sematama arongoye twigwaneho yatanze itegeko ryo gufata bamwe mu bapasteri barongoye amashengero hano muri minembwe. Ico babaziza nuko banse kwifatanya nabo mu bikorwa bibi vya twigwaneho, aho bavuga yuko bigisha abakristo babo ugwaruka rwabo basengesha ko kwica ari icyaha, ko gufata inkoho ukuja mu ntambara ubu uba uriko urica. Ukuri kuhari nuko aba batama bazi kahise k'abanyamulenge ko kuva kera n'uwamye abahiga kuva kera ko ariwe bifatanije nawe. Ivyo bigatuma batabona impamvu bagwana bahangana na leta yabo. Ivyo bigatuma abakristo barongoye bifatanya nabo. Ivyo rero bigatuma twigwaneho ibafata nk'abagambanyi bakorana n'akagara, kandi bigatuma abakristo babo bumva cyane twigwaneho itoronka abagwanyi bashasha bayinjiramo. abo bapasteri
barakuze aho bafise hagati y'imyaka 87 na 80 murumve ko ari abantu baba bakuze cyane baba pasiteri bayo masengero. Umukuru wa Twigwaneho Sematama yatanze itegeko ko bapfungirwa mu ndake y'imyobo bimvye basanzwe bakoresha ivyo iyo batewe bya bintu y'amatonso bimba mu kuzimu binyegeza mu iyo bariko bararasana nivyo ariko bapfungiyemo aba pasiteri bigisha bene igihugu babo yuko gufata inko canke kuza kurasa uba uriko urica. Muri iyo myobo hariyo ubushuhe ntibabona umuco, kandi muri abo bapasiteri b'amashengero harimwo abagwaye ingwara zidakira nka diabete ndetse n'imitima n'ibindi. Haramaze kumenyekana amazina y'abanyamulenge b'abapasiteri bamaze kumenyekana ko bapfungiwe muri iyo myobo. Hariho bitwa pasiteri Ruhora imbere Tito arongoye ishengero rya Gawel w'imyaka 60. Hakaba na pasiteri Sebiringi Obedi pasiteri w'ishengero Gawel w'imyaka 60 nyene. Hakaba na pasiteri Gwenyaguza Yinaziri umukuru w'ishengero Runundu w'imyaka 75. Aba nibo pasiteri bamaze kumenyekana ko Twigwaneho ifungiye mu ndake canke mu myobo kubera ko base kwifatikanya n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Niyo makuru nuvuga yuko ariko aracicikanaho canke amakoreka aravugwa mu minembwe ubu tuvugana. Ayandi makuru nababwiye nuko nza kubacira ku mayange ibijanye n'ifungwa ry'uwahoze ari chef d'état major Christian Ciwewe yagombye guhitana ubuzima bwa president w'igihugu ca Congo. N'urubanza rwa Christian Ciwewe ex chef d'état major wa Congo, ibirego bikomeye biriko biramwagirizwa. Nuvuga yuko General Ciwewe yagirizwa cyane kugerageza kwica umukuru w'igihugu, kugerageza guhirika ubutegetsi bwemewe n'amategeko, hamwe no gukorana cyane no gufatikanya n'abasirikare b'u Rwanda. Muri ico gihe nyene hari abagenerali bagiye batandukanye bafatiwe hamwe canke bafatiwe hamwe no Christian Ciwewe nka General Ntumba Ndayewere na Katende, bose bapfungiwe muri dossier ijanye n'ifatwa ry'igisagara ca Goma na Bukavu. Bakekwa ko batanze amabwirizwa yo kutagwanya umwasi ku rugamba no gutanga amakuru y'ahantu h'ingenzi hari hahagaritswe abasirikare ba FDC ku ngabo z'u Rwanda. Abo basirikare babiri b'abajenerali babiri ndababwiye ni bamwe bagirizwa yuko bankiye yuko FDC irasa hariya muri Nord Kivu igihe Bukavu na Goma bafatwa. Aba bajenerali ico bakoze nuko bakomanda kopri bakababwira ati mwiruke cyane ntituhasige ubuzima. Nabo murumva neza yuko bari barengukijwe hamwe na Christian Ciwewe kugira ngo bashobore guciribwa imanza. Nubwo baciriwe imanza, ntabwo imanza zabo zirasomwa, ariko turaza kugerageza duhige ukuri kw'ivyavuye muri izo manza. Ndibaza amakuru tubashikirije ni make cyane, ariko reka ndabashirire mu bijanye n'indoto mbi igihugu cy'u Rwanda cyagize muri Rubaya. Ndabashiriremwo ibibazo igihugu cy'u Rwanda kiko kigirira ngaha muri Rubaya. Hama tuze tubane muri commentaire mushobora kutubwira uko mwakiriye zino nkuru. Narijya mubona neza yuko ibintu vyakomeye hariya muri Rubaya. Mes chers amis, nagenda babwire yuko ibintu byo vyamaze kwa bikomera. Making sure ko maze gukora subscribe na like. Hama ndabashiriremwo ivya Rubaya tugende kabisa. Ndabahaye ikaze bakunzi bacu patriote mudukurikirana muri bihingo itandukanye mu mpande zine zigize isi, bawazarendo mwese aho muherereye mu cubahiro canyu kuko muri abantu b'agaciro. Reka ndabaramutse nongera ndabipfuriza n'igitondo ciza, tubane mwa kino kiganiro nkuko bisanzwe. Twinjirane like, twinjirane share, twinjirane commentaire. Mwese aho muherereye hari abatubwira aho baherereye. Rero mudukurikirana 5 kuri 5 aho muherereye hose. Reka ndababwira ati no muri commentaire zamurashiramo muti aha naha tubumva 5 kuri 5. Nshimira cyane abari muri gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, abadukurikirana bari mu ntara nziza ya kera ya Ruyigi, abari muri Kayanza, abari muri Cibitoke na Bubanza. Beshi rero mukomeje kutubwira ivyo bice murimwo muri zo ntara nziza za kera. Reka ndabaha ikaze tujane namwe muri kino kiganiro. Rero ndabibutse yuko mugira subscribe kuba tarayikora. Wowe utarabikora ubikore kugira ngo tuwe
twame tubana ha misi yose mu biganiro ariko ndakwibutse ngo cufyonda ko jeme kakamenyetso kameze gutya kugira ngo ikiganiro cacu gikomeze kugira agaciro gishikire n'abari muri Amerika n'abari muri Europe n'abari muri Aziya Australia no mu bihugu bitandukanye ngaha muri Afrika tutibagiye i Babuloni mu gihugu cy'u Rwanda kwa Paul Kagame. Rero reka ndabipfurize rero mwese kururanirwa tujane namwe muri aya makuru adasanzwe, aya makuru y'ingenzi, aya makuru aryoshe, aya makuru aryohera aba wazarendo n'abapatriote. Donc wazarendo egare patriote. Ku munsi wejo wazarendo niho yatangura kwinjira mu marokalite amwe ya ikiyaya ca Rubaya. Aha ni nyuma yaho drone iji karasa bimwe mu biofisiye byarimo birapanga urugamba hariya muri ikibati muri Nyiragongo ku maanteni atatu ibi RDF byishi ibisoda vya Kagame ngira mwarabonye akavideo natanze jo kuri Facebook nyene muratwuzi twatu video ndabereka te ingene indege za FARDC zicucuma abasirikare ba Paul Kagame mu gihugu ca Kongo. Hajya na makuru tumaze gufata no gucakira ko Kongo iri kiramijagira ibisasu ku maposition menshi tuza kuvuga ngaha yimbwebwe za Sarambwe igisirikare cataye umwuga kigatangura kwica abantu gifata abantu ku nguvu ciswe killing machine ajo gisirikare cy'u Rwanda ca Paul Kagame ikomeje kunanirwa ngaho mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho batanguye batwereka ko ngo ari intare ubu zasigaye ari mbwebwe za Sarambwe bahindura ibirindiro ku munsi bameze nk'abanomade muri iki kiganiro byose ndabibataburira kuko murabizi ko zijya mbwebwe twarahiriye kuzigwanya kandi tuzozitsinda. So ikiyaya ca Rubaya hariya bimba ubutare muri Rubaya ni kuvuga ngo Rubaya igizwe n'ikiyaya, ico kiyaya kikaca kigigwa n'amarokalite novuga ati nk'ama village, rero kikaca kigira na centre novuga ngo centre commercial, donc centre yaco ni kuvuga igisagara ca Rubaya mugabo hakaba hari amarokalite atandukanye. Rero mwayo amarokalite wazalendo wazashu batanguye kuhinjira twabimenye jo mwijoro. Ni ibintu biryoshye, ni ibintu byo kumva, ni ibintu biryohera amatwi y'abawazalendo, ni ibintu biryohera amatwi ya twega abapatriote dukeneye kwikura ko izi mbwebwe izimbwa zaje gukakagura abana b'abakongomani, bamwe zikabarya abandi zikabangaza ndetse abandi zikabica nabi. N'amavideo mukunze kubona y'ibintu bibi bitandukanye bikorwa n'igisirikare cy'u Rwanda ca Paul Kagame ngaho mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero novuga ngo Rubaya irimo umuriro. Rubaya novuga ngo zabaye indotombi za Paul Kagame, kandi Rubaya izoba indotombi kuri Emmanuel Macron kuko tous les deux ce sont des deux perdants. Bose nta numwe ashobora gukanga umuntu numwe, nubwo barimo baragerageza ngo bagombe ngo bakora ibyibutso vya genocide. Birazwi ko Ubufaransa bushaka kwikundwa kaza kubijanye na genocide yabaye mu Rwanda kugira ngo bakomeze kwiba baciye muri Paul Kagame, kuko Paul Kagame uno munsi asigaranye igihugu kimwe cy'Ubufaransa arico kiyobowe n'umutinganyi yitwa Emmanuel Macron. Muzobaze abayeho nuvuga ngo ni nk'umusore niko no bivuga, muzotohoze mwumve n'umutinganya. Rero bakunzi bacu bakunzi wa Burundi etanu, Amerika yasubiye kwihaniza, Amerika yasubiye kwihaniza izimbwebwe za Sarambwe uhereye ku mbwebwe nkuru ibatwara irongoye bijya bitero byose biba, yasubiye kwihaniza u Rwanda kukura abasirikare bago muri Kongo. Mes amis, ibi Amerika yama yabikoze kandi bimaze kutujikisha kenshi, bimaze kudutera novuga ngo amadute kenshi, ariko mwakano kanya ntabwo Amerika iri ku ruhande rw'u Rwanda, kuko Amerika iri kikoranya aba opoza bose bo mu gihugu cy'u Rwanda bari mu buhungiro kugira ngo bitegurire kuzoshira ibintu mu buryo mu gihe hoba kantu hariya mu rugwiro kwa Paul Kagame. Bisigura ngo
Amerika ntishaka ko hari uwundi musirikare cyangwa hari uwundi yegereye Paul Kagame yohita afata ubutegetsi. Amerika ihobwira ikitegura bajya abantu bamaze imyaka 30 bacinyizwe babohewe kurusyo ngo gwitwa genocide yakorewe abatutsi kandi yatangujwe na FPR ikorwa na FPR irangizwa na FPR mugabo muri mugashashi novuga ngo babikoreye mu bantu bitwa intera hamwe zarimo abahutu n'abatutsi byo twama twabigarutse ko rero muri kino gihe biragaragara ko hari ikintu kiriho kirategurwa na leta zunze ubumwe za Amerika kandi gishushe kandi gishariri cyane. Ije nabashiriyemo audio ya Christine asanzwe ari mu ba promoter donc aba promoter oya abwo asanzwe ari mu ba conservateur ba organisation yiga SD mbega yitwa gute coalition nationale pour la démocratie au Rwanda. Mugabo ubundi ni organisation igomba kuba organisation igomba guhuriramo abanyarwanda bose bo mu migambwe yose hanyuma banze baharanire demokrasi u Rwanda rubemo demokrasi hama babone kugira iki babone gutangura rero kwitoza kubyaza umusaruro iyo demokrasi. Rero ivyo byose birimo birategurwa ku buryo bagomba kubanza gutumura abicanyi inkotanyi hanyuma baheze ba restaurera demokrasi mu gihugu cy'u Rwanda hanyuma hatangure kuba amatora yizewe amatora ahuriwemwo bose abahutu abatutsi abatwa bose bisanzuye. Rero novuga ngo u Rwanda mwa kino gihe ni novuga yuko ruri ku kanyuma bariko baratera igere rya nyuma nkuko biboneka mu nkuru zitangaje zibirimo bibera ku mirongo y'urugamba. Muti vyifashe gute? Hari umuvandimwe wacu yatubwiye amakuru yo muri Sake. Amakuru muri Sake yantwengeje mbere ndamvuga ati ndayashiramwo mu kiganiro canje cy'uno munsi. Muri Sake M23 yakoranije abene gihugu mu nama ibabwira ngo ubu ni intambara igitangura. Abene gihugu bo muri Sake baratangara ati intambara mwege mimo mwayitanguzwe tumaze igihe mu ntambara none muvuye ngo ubu intambara ntigitangura cyangwa twari tuzi yuko intambara igiye guhagarara ibikorwa vy'iterambere bize iki Weya ngo intambara ntigitangura ngo Lawrence Kanyuka ngo yamaze kwandikira leta zunze ubumwe za Amerika ngo dufise ibigwanisho bidasanzwe ngo ubuhamwe hawugira ngo ibombi imwe ngo igwa ku gataka ngo do kwigagwa mu bice byose tugenzura ngo intambara rero ngo izobitanguye. Ivyo nibihe byerekana ko abantu bagize ku kanyuma. Imbwebwe za Sarambwe igisirikare cy'u Rwanda RDF muri Kongo cyamaze kuja mu bihe bitoroshe. Mu bihe bitoroshe. Ni kuvuga ngo bamaze kwandikira leta zunze ubumwe za Amerika ko hamwe FARDC usubira kurasa ngo nibombe nimwe ngo ikagwa mu bice bafashe ngo bazoca batangura intambara y'umwoto ariko ku busi wejo mu bice bitandukanye birimwo Bidego Gakenke Mikenke ejo hiriwe amabombardement y'indege za drone na za Sukuhoyi zirasa zambwebwe zitwa ngo nitwigwaneho Rede Tabara n'abandi ba RDF baje kuba ngo n'abatekinisi hariya muri Minembwe. Ni kuvuga ngo iyo umuntu agomba ari karasamba asamba nabi. Nivyo ivyo bigwanisha bashobora kuba barabizanya ariko bazobibazimiriza ko kuko nta jambo bagifise mwabiriya bice. Ibi bibonekera hehe? Ibi bibonekera mu bintu bidasanzwe byabaraye bibaye ikinshasa hariya ku mugwa mukuru wa Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo. Uno munsi nimba hari umwopoza muri Kongo atari ku ruhande rwa Tshisekedi nashake yirekera adakeneye yuko abene igihugu bazomutera indobo bazomutera amabido. Martin Fayulu bande bajya bose nimba badakeneye yuko bazobatera amabido bazakeneye bakazobatore amasahani nibareke Tshisekedi agiye gushinga Republika igira kane muri Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo. Hagiye kujaho nouvelle Republique ya kane.
aho Kigali bari basanzwe bazi ngo imyerekano izoba ariko abakongomani bo bamaze kumenya ico bashaka barakunda Felix Tshisekedi Chilombo no musi wazarendo yo nakwica uzanye yuko ngo Felix Tshisekedi atohindura ibwirizwa shingiro. Ibwirizwa shingiro rya Kongo rigomba guhinduka kuko ririmo amanyanga menshi yasizemwo n'u Rwanda na Joseph Kabila alias Hippolyte Kanambe. Nuko rero ibintu biriko biramera. Reka rero tugaruke rero kuri ibi bintu byavuzwe na M23. Bari namuye baravuga ngo hamwe ngo fa Tshisekedi yohindura ibwirizwa shingiro ngo bazohita batangaza balkanization mu bice bafashe. Eske ivyo bice mwibaza ko abanyarwanda muzoba mukibirimwo igihe bazohindura ibwirizwa shingiro muri Kongo? Muribaza ko mw'ivyo bice mwafashe muzoba mukibirimwo? Wait and see. Nico kurindira tukaraba kuko amakuru adusumira nuko mwakano kanya ikirindiro cyose ca M23 aho kiri hose kiguma ciruka. Inkuru yo muri Sake sinayimaze. Rero inkuru yo muri Sake baraba bari ibi bintu haheza kanya bikeka drone baca bariruka n'inama idaheze. umuntu atacibuka Black Water kwiri muri Kongo. Reka ndamwibutse yuko bino bitero byose biriko birakogwa ku rugero rwo hejuru, biri novuga kibirasa ku ntego neza, biriko bikorodonwa cyane na Black Water iri kumwe na FARDC ndetse n'ingabo zimwe zabitorejwe z'abarundi FDNP. Rero uno musi aho bari ntashobora guhagarara nka Colonel nanga niyo shobora guhagarara aho ngaha wakora ikiganiro nkuko ndiko ndabivuga iminota 5. Drone ubwo nyene ni irasa mu mutwe. Ubu rero nico kintu giteye umutima uhagaze igisirikare cya Kagame muri Kongo kuko umwanya n'umwanya Kigali hashobora kuvyuka barimo baraharasisa ama drone atagira ukwangana. Kandi n'ibintu muzobibona, n'ibintu muzobona neza na neza mu minsi iri imbere hamwe Paul Kagame yo kubandanya kunangira burya bwetaze bwose bw'ugurufa bubatse Kigali bazoburasisha amadrone babugire nka kujya Ukraine iri kiraba Kiev muraba jya video ari karaba bizijya bombardement Uburusiya buriko burakora nivyo mbona Kongo bucikorera igihugu cy'u Rwanda mu minsi iri imbere. Ibintu navyo bakomeje kwigira uburo buteze mu karere ngo urumva ngo mudokoze ko ni genocide mugome mukore bazobotsa neza na neza babaturirire mu bwo bwetaje muvuga ngo mubatse Kigali mubandanye kuvyonga Kongo mubandanye kuvyonga Tshisekedi hinga banza apanga karere ibya bisirikare byose byatwara byagambana babanze babishiremwe akagozi nyene bimwe babicira uwo gupfa abanze agire ibwirizwa shingiro ry'abakongomani. Mwabonye ko byaraye bigaragaye ko atamuntu n'umwe ashobora kumuhagarika kandi yari yabivuze Tshisekedi rogaradora nation ati ninda ashobora kumbuza guhindura ibwirizwa shingiro. None byaraye bibaye abene igihugu bahamagariwe ngo kuja ngo mu mavire moro tariko gira ngo sizera abene igihugu b'abakongomani Kinshasa bari bamaze gushwira gira mu gisagara bisumira amasoko abaje mu mirimo itandukanye. Hanyuma ngo hari opposition ngo yogwanya ngo Felix Tshisekedi Chilombo. Nk'ubu IDPS n'umugambwe wa Felix Tshisekedi hamwe botangaza ville morte nta n'umuntu n'umuyoja kubikorwa personne. Aha n'ibintu novuga ngo ni impinduka mu karere zitanguye kugaragara kuje nkuko nane ndabibabarira hagiye kuza ibihe bishasha mu karere k'ibiyaga binini. Ibi bintu ba Kagame bagiye baracurangura bakora bishimikije bafashijwe n'ibi bihugu rutura nivyo bigarutse kubahinduka kandi natwe tugomba kuvyogeramwo. Uno musi abana b'u Rwanda bangajwe kubera ko umugambi mubi wari wacuzwe mu gihugu cabo ari wo wa genocide igatezwa umurindi n'inkotanyi muga bashigikiwe n'ibindi bihugu rutura. Uno musi bya bihugu harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo baraza kugira ngo basubize ibintu mu buryo. Nta ushobora rero kubahagarika. Nta numwe muri Kongo Kinshasa aho baraye baberetse yuko abakongomani bikenereye igihugu cabo ko kiguma mu minwe yaba patriote Felix Tshisekedi
Chilombo. Reka tumukurire inkofero kuko numugabo abikora neza cyane mu mayeri menshi bakoranye na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Aha abantu bose bari barigize abanyabwenge, bari barigize ngo bagombe bubake ngo ubwami ngo ampire ampire himatutsi anesheke irimwe sheke. Abari iyo conspiration barasubiza iyo bakuye ibihugu bizotwagwa n'aba bifitiye ubu babiherewe uburenganzira na bene gihugu. Nta bintu byo kugomba ngo mpaka ngo habeho gushira ko pressure ku bantu ngo mpaka no. Muri Kongo baraye baberetse ko iwabo basigaye bazi igihugu icari cyo la patrie ou la mort. Bate Fayulu n'aba Moise Katumbi bose baraye babonye neza ko abakongomani batabashigikiye, kandi bashigikiye ko ibwirizwa shingiro rihinduka hazoca hashingwa ico bita Republika igira kane. Sinzi ko Republika ya mbere yoba yatanguriye kuri Mobutu, Kabila Mzee na Kabila Hippolyte Kanambe. Voilà, Republika igira kane ya Felix Tshisekedi Chilombo. Rero bakunzi bacu bakunzi wa Burundi etanu, ku munsi wejo M23 yari mu bibazo bidasanzwe na cyane cyane mu bice vya Bidego, Gakenke na Mikenke. Aho ni muri ho plateau barabarashe biriwe mu bitero by'indege bikubita umudwe bana bikubita bitababarira. Hanyuma ngo bazotangaza balkanization mu bice bashobora kuba zobatana na genzura. Uno munsi nta muntu numwe yoba kigira ubwoba ngo bwizimbwebwe za sarambwe. No, ibihe byarahindutse. Ibihe rero novuga ngo bigeze aho u Rwanda go kwitegurira umuriro muri Kigali. Abanyarwanda bari mu bice byegereranye na za Gisenyi za Rubavu, aho bo novuga ati mwe murimba makave, kuko Kongo izora sibombe ku buryo nk'agace kose kacagasha. Reka Kagame akomeze kuvyonga Tshisekedi. Zijya misire ni misire ishobora gutabura Kigali yose mu minota 3 ikaba yahindutse umuyonga. Hanyuma Kagame na akomeze kubahenda ngo afise ubwirinzi kandi ari kuba suka. Rero bakunzi bacu bakunzi ba Burundi etanu wazarendo twitegura umuriro udasanzwe ngaha muri Rubayaho. Rubaya igiye kushobora kuja mwana n'umwanya tushobora kumva yamaze kuja mu biganza vya FARDC na wazarendo. Azoba ari iherezo ku gihugu cy'u Rwanda, iherezo ku butunzi bw'u Rwanda, iherezo kuri Paul Kagame, iherezo ku bantu bose barimwo barashaka kugomeza batera umutekano muke mu karere kibiyaga binini. Rizoba ari iherezo kuri iyi conspiration yose, kuko Kongo nimara gufata ibice bitandukanye bisanzwe birimo biravitaya igihugu cy'u Rwanda mu kubana giteza intambara mu gihugu ca Kongo. Aho no babwira yuko u Rwanda ruzoba rero gwinjiye mu bihe bidasanzwe. U Rwanda ruzoba rutanguye kwinjira mu bihe bibi, kuko ubutunzi bwago buzahita buhirima neza neza. Hamwe Kongo yokugana umupaka wa Goma, hari ahantu ntagira ubutare busubira kwinjira mu Rwanda buvuye muri Kongo. Ndakurahiye ndakubwije ukuri wowe udukwirikirana, u Rwanda ijyago rizoba ritanguye kugaragara. Inzara bavuga ntibarayibona, ubukene bavuga ntibarabubona. Bazoba rero batangura kubona neza sawa sawa, kandi bonyene ne bazotunura inkotanye kuko ubuzima buzokwanga. Reka rero tubirindire, reka dukomeze strategy nziza ikomeje gukorwa na FARDC na wazarendo na FDNB mu kugwanya no mwasi yari yarigiza akagarara nga mu karere. Ariko petit à petit jour biriko bigenda bigaragara ko ari kagenda atsindwa. Iyi ntambara Paul Kagame ari kagenda yitsindwa, kandi ni ibintu bigaragara. Ciao bakunzi bacu, mukomeze kugira subscribe, mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu, kandi mukomeze gutera intege mutubwira na shana aho muherereye mwese. Nkumbure dukomeze kuza tubaramutsa abari mu mihingo itandukanye. Ciao avec Dieu, nous sommes vainqueurs.